Yesu ashimwe kandi mumvugire ati amen, musubire ati amen. Tubanze dukomera amashimana, tubanze kandi dusubire dukomera amashi umuvyeyi wacu ku masengesho yatugiriye y'imisi 70. Imana ibandanye imugwiza ku imbaraga, Imana ibandanye imugwiza kwa amavuta. Jewe mpagaze ngashimira Imana ku kintu nandikiye Imana kuwa Mungu, yavuze ngo nimwandike udupapuro. Nukuri naranditse, hari umutwaro warumbabaje cyane, suko atawushoboye ndawushoboye, muganda ushobora vyagoranye, mugana ukuri Imana yarawunyishuye. Tuwo mutwaro ni nyabaki. Je narandikiye Imana ndavuga ati Imana, mu mitwaro yose fise, umutwaro fise nuwukumpa inzu. Nukuri candasinya, maze gusinya candataha, maze gutaha mwijoro haca haraza umuntu, amaze kuza acambwira ati mama Bera, ibi nibi no bikubwira wo vyemera. Atego no vyemera. Ambwira ati naye ntatinya kubikubarira, muganda yikubariye. Ndavuga ati urakoze. Kukata telefone muri iyi misi fise, ndafise undi muntu yarandondeye arandondeza umwanya munini. Burya ku munsi wa kabiri ica ndamusanga ku kazi, maze kumusanga ku kazi arambwira ati umva, banza utereke ico giseke ngaho, ubanza uzane ivyo ufise ndabirye, hama ndakubwire message ngomba kuguha. Ndamubwira ati fungura ntavyumara. Hanyuma aratora kamwe ararya. Ikintu yambwiye ati nukuri narize turiga n'umugabo wanje, ndaraba ikintu no gukorera mbona cyo gushimisha. Ndavuga ati kimbwira. Arambwira ati inzu wararishe. Ndamubwira atoya, avase yaraheze. Atoya ntirahera mugabo sindariha mugabo kukwezi narakurishe mugabo hacasigaye avase. Arambwira ati rero nutuze usubira utuze. Arambwira ati rondera ahantu inzu we wumva woshima, hama ndakurihira amezi 8 inzu wumva igushika ku mutima nyene, hama utuze. Arambwira ati niko gashimwe mbona noguha, nico gikorwa mbona nokora. Kubera haragera igihe ambwira ngo nukuri vyasi, nkamushira utuzi agasuka mu kibanza, akambwira ati nukuri bijya bintu vyanyu birakora. Rero nukuri mpagaze hano shima Imana, muntu ukorera Imana yo ngaha, nukorera Imana widodomba, nukorera Imana uvuga ati je vyase kamari igihumbi ufise genda ugitange. Imana atagukeka Imana ndazi yuko izokiguhembera, kandi Imana izoruruka ikore. Nukuri siko ndi mwiza mu bantu, siko afise amashuri oya, mugabo ku bintu Imana inkorera kuva ngeze ngaha, nukuri ndaberewe, ndambara neza, mbona vyikora. Rero nukuri ndashimye Imana kubona Imana yarayindihiye inzu amezi 8, kandi sayo mezi 8 gusa. Ndibaza yuko izoguma ivivura mpaka uwo muntu akaguma yiyumvirako nkuko yavyibutse ko yompindurira ahomba. Imana yabikoze ibibona kandi yabikoze ibishaka. Rero yumva aho yicaye mwijuru, ndayishimiye kandi ndashimiye umuvyeyi wacu adusengera, akarara kumbagara hakumurago nta mazi nta n'igitumbura, nukuri akabikora. Nukuri Imana imuha umugisha, Imana imumpera iherezo ryiza. Je niyo duhuye gusa ndumva yuko ni kironda kirose, na hata kinaba yambwiye ndumva ikinaba yakirose, ndumva yuko kironda kirose. Numbandanya mvuga umuntu yumva ashaka kuruhisha umuvyeyi ngo niyizungurize kugira ibitangaza bikogwe. Nukuri nimureke kumurusha, rijyanye navuga n'umunzama ndarivuga. N'abantumira bose ndabatumira ndababwira ati mukagenda imbere yiwe, naho wumva avuze rimwe
ntugende ujanye igitsitaza ngo akubwiye ibitari ivyo. Genda wakiriye, nibwo bushobozi bwiwe kandi nizo nguvu ziwe. Bantu aha ni muri ruhuka, nukuri aha ni muri ruhuka, ntaje afise igitenge kimwe mu bw'ubundambara nkakuranya. Nukuri abumvise gushima kwanje, Imana ibampera umugisha.